witwa Faustin Ndikumana kandi avuka muri iyi ntara nyene. Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera hajya muri komine Ngozi. Nta kintu na kimwe wovuga ngo yarakoreye Burundi yo kwirata kuva avuka, kuko nawe yari yakoze muri banki Entebe banki bamwirukanye kuko atacamaze baramwirukana mukurayo acahungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari igihangange acakorana n'abakoroni arakorana n'abakoroni mu batuvuruza mu 2015 mwazi ko yari akorana n'abakoroni. Hanyuma rero none ntabeshejeho niki kwaba mu nzu nziza kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga ni igihangange kandi arabahemba abahemba amahera kuyehe uzabumva ko nta gitoro kihari agendera mu modoka agikura he ko ntamubona ariko agenda n'amaguru ngo nabuze igitoro agikura amajahe ngo nta gitoro neva yazanye ntacamaze none ko akagenda n'amaguru igitoro agikura ijya modoka yiwe amahera yayiguze yakuye he ko nasanze ikintu afise we wazingukira mbere no kugira akabare afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabare kiwe kari hagiye Ngozi nawe akabonye. None igitoro gikura he kubera ni bibiri n'umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni ni bibiri kuko umuntu atacakora yo kwerekana ko yakorewe amahera aba ari umusuma. None ko atabaye kwaje ko namubona yambaye ikirato gisize ko yambaye costume ayikura amajahe ibanze umuntu yavuze ngo yishima ngo ararima barimisha amahera y'igihugu waracyari muri yavuga y'igikoroni kuko niwe bamukoresha camubwira umuntu nasanze yarananiwe no kubaka urugo rwiwe yoshobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi umuntu adashobora nuvuga agiye muri mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasumye nta mugore mubanza kuzana rasyo cyangwa munane no kuzana umugore mugakiri baravuga